uravuye muri ariya mateleviziyo wari usanzwe ukoreramo urashinze Isaac TV. Vyakujemo gute kugira naho wiyumvire kugira iradiyo? Eske wabonye imitayi hari? Wabonye sinzi? Normalement amafaranga sivyo jewe nibuka bwa mbere none nkamahera kuri YouTube naronse amadolari amajana 4 yari menshi vraiment menshi cyane kuri ico gihe kuri jewe uvuze nti ndashobora kugira umugambi ndashobora kuba mfise umugambi canke nkawutegura canke no uri karadukurikira wese ashobora kugira umugambi ariko akaba atabona hazokura uburyo kugira ushire mu Izaki ukazoja mu ngiro umuntu arayogira icizere ko umugambi uzoja mu ngiro birakunda neza cyane. Okay, yes. Ndabaramutse cyane ndanabipfuriza ikaze mu kiganiro cyacu mwahisemwe neza kudukurikira. Je ni Homme du Changement, ndabipfurize amahoro y'Imana n'abantu maze hiyongere ko amagara meza n'amafaranga. Yes. Turi kumwe na Isaac, mumuzi nka Isaac TV. Isaac. Shira ko umwe bushize ko ibintu buminduriye izina ryanje. Je ni Homme du Changement. Arabyibushesha mwaka mushasha. Yeah, twese kabisa. Beze neza. Yeah. 2023 tukwifurize kugira amafaranga Isaac. Bangaho mwana ku muduga. 2023 ndakwifurize kugira amafaranga. Amen. Yo. Unyifurize ikintu ciza gamana. No guha akazi abajene benshi. Amen. Urakoze cyane. 2023 nawe bikube kuko nyene ubisengeye. Abantu burya ndishaje mariki n'abantu batamenya urazi yuko iyo usengeye umuntu ikintu ciza nawe birangira ikugarutseko kandi yajya umuntu ati man gufasha amafaranga menshi raba mareka baje kwita bati amena nawe bikube bariko twadutomboye twese niko gora usabiye umuntu inabi ati amena nawe icyuma rugahura risanganya sawa nawe bikube uko nyine niyo mabara atamambo yo gusabira nta n'impamvu yo kwihorahora na kandi. Okay Isaac, gusumeze neza ndashima vraiment urakomeze good yewe ndakubona usa neza uravyibushe kandi felicitation mutama kuri radio PG Classic. Urakoze cyane PG Classic FM bana irakora ikirasamirana ukuri kwana. Okay Isaac, nibaza neza ko uri mu entrepreneur ari naco gituma entrepreneur mu Kirundi ni mu entrepreneur mu Kirundi nishingiye imirimo nezi nabanda kumva kajambo konyese nenda kazi ku Kirundi. Okay, nuwishingira imirimo akashobora no guhakaza abantu. Yego. Okay Isaac, kwihakaza ugahaka abandi kazi. Yego. Twatanguye kukumenya ukora mu TV hari menshi za Buja Hit TV n'izindi hama mu nyuma turakubona urashinze Isaac TV iwawe mu nyuma biragenda bishika no ku radio kujya bakora hanyumva bwa yego ngire nga okay twashaka utubwire ubwo rugendo byakuje ko gute cange dusubiye inyuma gato Isaac wakuranye indoto iyi nakuranye indoto yo kuba umumenyesha makuru nk'abandi ariko sinakuranye indoto yo yuko nzogira ikinyamakuru numva umenga nzokorera gumakorera abandi ariko mu nyuma cyasanga ari abantu ugenda ukorera ugasanga ugenda bagufata nabi sinzi cyamvuga ati man uzufashe ndabe basi bikora ninagerageza ivyo wanje bizokunda basi bice birakunda Imana ishimwe ndabifashijemo n'umuvyeyi mama Imana imwezagire mwishite mama mama yafashijemo iki abantu bacha bibaza ngo mama yafashijemo iki mama yafashije cyane oya mama baje cyane vyumviye amafaranga y'Imana ivyumvira no kuntera intege no kunsengera ati mwana Imana igufashe Imana ikuje imbere mwana imwezagire so muvyera uri muri bake ya Isaac numvise bashimira umuntu ko yamuhaye ikintu benshi nzi ko bakunda gushimira abantu kubera babaye amafaranga. Aya shaje vraiment urekanye nuko kamera ya mbere natanga ikoresha muri Isaac TV ari mama yayimana ubuda cyayifise zoita kwerya kamera ijya risube ijya nayo izohongo kamenyo isambagurike ngira amakamera ijana kanya zofuma ndakamanika mvuga ati uni mama yampaye kazi ati kandi uno mushinge watumye ngira kuri video iyi ni isuka yatumye jewe isi yose menya nshika hongeze no munsi. Okay, ngaho rero uravuye muri ariya mateleviziyo wari usanzwe ukoreramo urashinze Isaac TV. Vyakujemo gute kugira naho wiyumvire kugira iradiyo? Eske wabonye imitayi hari? Wabonye sinzi? Normalement je
nari mfise indoto yuko Isaac TV ija muri Canal Plus ndayishira nyine TV nyene yemeta ibona nyene muhira abantu bari muhira nkayikura muri YouTube nkayishira muri digital Star Times cyangwa za Canal Plus rero ngiye kubibaza nsanga birazimvye bwana cyangwa amamiliyoni menshi ati amamiliyoni nzo yakurahe ariko mu nyuma buke singire nitaye mu radio cyasanga menga biri simple radio cyasanga biri simple na atari cyane naho nyene ndabijya mu nyene Isaac uko biri kose birimo imitahe mera menshi cyane urana nko gushinga ama antenne kugira ngo abari hariya na hariya baze bakumva n'amahera atari make urumva rero n'amahera uriha muri leta uriha muri ARCT uriha muri Ober uriha byinshi ariko vuma ndashimana Imana agira afasha buke birakunda bivanye n'ingene je n'umuntu nkunda gusemerera we ombishanje ndakunda mbara gusemerera ndakunda kweshanja indoto zanje n'abantu kuko James indoto ini umuntu wese bivuga ko ari tayari ko tushira mu ngiri indoto naze basi Imana ishimikira amereza abajama baraho twa Kennedy na Samuel barabajama banje twabeje kwanza umenga nkiri kuri YouTube kunyene turagenda bari bantumye bari bamaye amafaranga nshira umuntu agwaye ndatwara bwa mbere turasetse matuyaga nkuko twese Isaac nukuri twari tuzi ko Burundi abantu bose ari bisuma abarundi benshi barabaye bimwenyi rero confiance yawe mengira iratweretse ikintu kiri muri wewe umenga uri umuntu dukoranye ikintu kizima byotoka iyo yari umugambi numwe wabufise wo gukora kugira tushire mu ngiro ahubwo nyene nino ngaho Isaac nashaka gucamenya benshi mu gwaruka bazi yuko kugira ukore ikintu kinini bivuze umutahe munini ufise we hagize icyo radio amafaranga no kwizegeza sivyo jewe ndibuka bwa mbere none amahera kuri YouTube naronse amadolari amajana 4 yari menshi vraiment menshi cyane kuri ico gihe kuri jewe amafaranga ndaronse navuze ati ntayonja aho baumuka kandi navuze ati ni na dekora nkashikana muhira cyane fatirwa n'ibindi ico nakoze naciye mfata ndagenda ndayavunjije naciye nca muri Agora cyangura ka microphone radi nguragura utuntu tw'iradi ndamumeretse mere beratwenga ati nyana uri seriye nyana radi gishati ahubwo nagize kumva ariko arashinga intahe nyene ukuntu wabitanguye abana ko ari gufyina bose ugufyina nyene ibintu nyene menga koza yabona menga ahubwo nta nivyo nzovamo Imana burya Imana rero si asumani Imana yombi changement Imana siza basi urumva bice birakunda birakunda basi uno munsi aho bigeze ni good kabisa Isaac ndabizi uno munsi uri umwe mu gwaruka washoye kwishingira umurimo uhanakaza abatari bake kandi ndabona hariho n'abayidiso urazini star n'abanyamakuru uramahere mamuzi ediso ndayaho zijya niyerema ediso gira mahoro bayidiso rero ni basanzwe kubatora abantu nk'abajya ni danger rero nitwe ko wahaye akazi abantu batari bake kandi umunsi uko bikose n'ingiye ufise n'indoto zo kwagura ibikorwa yego James indoto yo kuzohaba ugwarukijana akazi abajeni jana baha akazi mu buryo buwe ndibuka hari muri 2020 narakoze live kuri YouTube ndavuga zinda afite indoto yo kuzoha akazi ugwaruka 50 ariko sinzi ingene bimeze bizoca hehe cyane bizogenda gute no muzigize kuri 30 ari koko ndoto cange ndafise dream kanaka koko ujye ugira umugambi bisa no kurota nyene oya kwiyumvira ikintu ukora kwiyumvira umugambi ni kimwe no kuwushyira mu ngiro ni ikindi rero urashobora kugira umugambi namubwira abantu step 3 zituma umuntu ashika ku migambi yiwe step ya mbere menyera kuzura vyuka imisi yose mu gatondo wandika umugambi ukuje mu mutwe mu gatondo imisi yose naho bari ujya wimviriye ejo wandike ntaco vyandike cyane kandi ufata umwanya wiraba ku kiyo uti jewe ndakazi musuje nzonzo bizobishika ko tu nukije intege nibanga hari igihe ukora ibintu mwigi nzobishika ko haje ko nshaka kuzoba nka Sion bizokunda bizokunda wewe gusa biplanifier neza hama ikintu cya kabiri gabanya ama dépenses ikindi kintu rero bizotuma umuntu ashika ku mugambi wiwe gabanya ama dépenses
kuko plus ugenda ugira ama dépenses menshi muri wewe plus ari ibintu udashikako plus wiyumvira ibintu bikomakomeye ufise ibi dépenses bikomeye plus ari ibintu udashikako gabanya ama dépenses muri wewe icya gatatu rero ishire ihangiro ati je shaka 2023 ni nka vision ishire ikiringo urumva ama société yose narati ama société yose ashaka gukora ama partenariat n'andi ma société atangura na janvier urumva batangura n'umwaka ama contrat baklotira muri décembre bisigura muri janvier wabonye ati zokorana nabandi bakana bisigura rero yuri kurarondera ama partenariat yuri kurashaka naho gukora umugambi uraklotira imigambi yawe 2021 ko nashaka kuzuba naguze umuduga ko ntawo uguze byapfiriye burya sije na dekoye uce wicara hasi wiconsulte uzoronka resultat y'ivyo ushaka maze uzoshaka izo ni nka secret 3 nyene zituma umuntu ushaka wayo ariko baradukurikira kandi uko biri kose nawe ziragufashije ego cyane cyari kujewe hari n'umuntu nigeze kubwira yuko nje kwiraza abantu ngati ibyo abo ibyo bizokunda ashima Imana okay ukimana ramfashije birakunda imbere yuko turangiza Izaki ndashobora kugira umugambi cyangwa uri karadukurikira ashobora kugira umugambi akaba atabona hazokura amafaranga mugakizera ko umugambi uzoja mu ngiro subiramo icyo kibazo ndashumve neza mvuze nti ndashobora kugira umugambi ndashobora kuba mvuze umugambi canke nkawutegura canke n'uri karadukurikira wese ashobora kugira umugambi ariko akaba atabona hazokura uburyo kugira ushire mu Izaki ukazoja mu ngiro umuntu arayogira icizere ko umugambi uzoja mu ngiro birakunda neza cyane kuko nta muntu nturigera wumva naye z'abantu batanguriye kuri zero bashika kure nawe wumvise y'abantu bagiye baradandaza nka Siyoni narigeze kumva nayiwe Siyoni yari umuntu adandaza amagi mwibarabara ariko raba byarangiye ari umugwiza atunga rero birakunda ko ushika ku ushaka kuri ico gito reka nakubwira ikintu home dishanje abantu baritiranye ibintu ico nyene wita gito nico cyo gushikana kuri ico kinini ushaka ico nyene urumva ndibuga Damour Desire n'umukoordinateur wacu arigeze kumbwira ijambo ati waza impamvu abanyabujumbura batazotera imbere abanyabujumbura benshi nta n'abaguza atunga benshi abanyabujumbura bahari ati kubera abanyabujumbura bose arumva neza yuko ko kugabira w'ibihumbi 10 mwashe mubwiye kugabira umukobwa telefone y'ibihumbi 200 umenga nacyo bimutwaye kudraga umukobwa ucaye gufata nk'amafaranga 500 akayahebera umuntu umenga nacyo bitwaye niyo haje ijya mvugo wavuga ngo niyo haje ya mvugo y'abanyamwaro burya umunyamwaro ku noti kare rero abantu baratiranye ibintu burya umugwiza atunga wa vrai ujura abagwiza atunga bose reka ndabakarorero kwa bagwiza atunga bose utuntu duto iyo twabaviriyemo tuba tunini okay ndidakoro kabisa urabona nk'umuntu adandaza amashashe gayashashe ugura amafaranga 10 mu botike bashobora kwibaza uwagakoze muri he produit yakaranguja ngahe mpaka wowe ukagura amafaranga 10 ku botike infra umva amafaranga 10 ku botike ukumva nyene neza umenga amahera make umenga n'umwana we yamuhagura imbombo ariko umugwiza atunga abuze ishashe ya 10 urumva ngo bari kwagira control bagasanga ro shashe y'amafaranga 10 itagiye muri ya pack itarimo ibara rirago ico kandi ni cyitwa manka we ni manka uba yaguye we urambira aho 10 yagiye ahereje kuvuga yuko kuneglige amafaranga nico kintu cyangwa gisubiza abantu bose inyuma bisigura umutaha ufise reka basi nexpose akantu gato kirazira amafaranga y'umukoresha mu buzima busanzwe kirazira amafaranga y'umukoresha banga ariko radukurikirije mu byumwe bose kirazira amafaranga y'umutaha ukoresha mu by'ubuzima busanzwe abantu ubushakashatsi burerekana yuko abantu bose bakora business hagati y'imyaka 2 n'umwaka bama baho ubushakashatsi kabisa buri wazi je n'umuntu nkunda kubiga cyane bya business ubushakashatsi burerekana neza yuko abantu bose bahombye hagati y'umwaka n'imyaka 2 baka imyaka 3 kubera yuko amafaranga menshi bagiye barakoresha ya amafaranga y'umutahe wawe nyine ugasanga umuntu aruguruye botike mu miliyoni 2 cyangwa umuriyoni cyangwa 500 akazembura cyane yuguruye aka business kiyo kudangandaza kokora tende cyangwa se mu bihumbi 15 ugasanga aradanaje
yungutse amafaranga amajana 5 y'amarundi ajya amafaranga amajana 5 y'amarundi ajya nyene ati yakuramwo ajya nyene ati agenda arasomye urumva yatanguje n'umutahe wa 15000 ejo ati arangura ifarine y'ibihumbi 10 yatanguje 15000 umva neza y'ibihumbi 10 ejo arahinduye kandi igihe arahinda atanguye kandi kurangura ifarine y'ibihumbi 5 au contraire byategeza kugenda ahubwo arangura ejo uno musi yaranguye ya 15 ejo arangura ya 20 kubera yungutse 5000 igihe ejo arangura ya 25 kubera yongereye clientele ivyo biri muri business ico nyene ondisha nona ijya camera office ibyo nyine ashobora kuguviramo ibi bikomeye cyane kuko uno musi hari abantu benshi babayeho kubera amakamera abantu babayeho kubera izi micro ariko ni how ni bantu bangaye batanguje amativi nari birapfa ni impamvu byapfuye kubera ntibabona exactement angle y'ibyo barimo dushaka nta nteguro bari bafise voilà nta vision ati giye gushika kuki intego yanje shaka ko bizoshikaha ondishaje gukora ibintu kuri uzoshike kugira habiki muri wowe hari iki muri wewe ushaka iki izake ahubwo unyibukije ikintu hariho umuhinga kandi sumuhinga ari mugwiza to witwa Jacques Ma umushino yavuze ngo nimba ukeneye gutunga ntiwiruke inyuma y'amafaranga ahubwo wiruke inyuma y'igikorwa ugikore neza hama amafaranga naziruka inyuma y'icyo gikorwa urakoze hama icyo nzi rero nk'aba YouTuber uvuze baje gukora ibya YouTube bumvise ko remo amafaranga name nushari yarigira za Serbia bonye tayiro donc ariko menushe vraiment chéri wanje warandekone no Magic TV wayisigiye ndakwa iti abazoshira ngiye menushe ni chéri wanje turayaga nta kibazo ciwe maskiri nta no batwifitani gusa vraiment yarandekone guta Magic rangine Magic yasuye inyuma rumva ya televiziyo ari comment by the way ikaragaciyemwo gusa size kubereka abantu impamvu abantu benshi ugasanga umuntu ari muri utu Okay, Izahake, je numva nusa no gushimira ku mwanya muto y'uduhaye. Urakoze cyane, nanjye ndagushimire. Hama abantu ntibazodebukirwe. Ufite umutahe naho watanguje n'umutahe ugasanga umuntu yakorera 50 mbere ku kwezi. Ariko yita maki. Ko umuntu jembukira amahera maki. Kumbe ni mu mutwe wiwe niho hari vide. Mu mutwe wiwe niho hari vide. Kandi abantu kenshi bakunze kumenya kuvyaza amafaranga yandi. Wo kuri bo ngo nta mahera make y'ubujya baho. Oya namera makaba nta noti nkayi baho kwiza nayo bari noti ni urufaranga ingorongoro bazi muri BRB yuko ura muri banki utwa amafaranga hakabura muri kingorongoro c'inoti imwe urasubira inyuma ati nibikunda urasubira inyuma rero ivyo abantu babimenyere niko bimeze kirazira kugaya umutahe ufise cyangwa se amafaranga ufise ngo ntiyovamo manini gusa bica ikindi cyo gikenerwa no gukadra neza kuboresha ibyo ukora kubigira isuku kubigira adventures nziza. Okay, Izahake ndagushimiye cyane. Saluto. Mwe mariko muradukurikira mbashimire cyane mbasaba no gupartage kino kiganiro gishike kure haba ku mbuga zigiye zitandukanye nka Facebook, Twitter, YouTube, WhatsApp na Instagram hose turiko tubona saba no kuyabone.